umuntu adashima ameze nk'umurozi. Nubwo Imana yomuha telefone agatelefone gato yamavuga ngo ariko ngo aka kantu akibagira yuko atanako yarafise wewe uranakamuhaye ariko acavuga ngo ariko ngo siko nari nkwiriye nimba afise ikinga akaba ari umuntu adashima agira ishari ry'abantu bafise imodoka. Namenye ko umwana wiwe ashobora kugwara ukunguruza ya modoka ufise akaba ari imutwara. Umugabo wese da posting umugore wiwe ese uposting iki? Uposting iki? Kabisa. Kwa nini unaogopa kuposti mke wako? Ni wamutwaye umubona. Urashobora kubona umugabo afise umugore mwiza pe. Ariko agasokana n'undi muntu. Umugabo afise umugore ameze neza. Afise umugore mwiza. Ariko afise nizo ngeso abagabo bubu mufise kabisa. Reka gusohokana umugore w'abandi, sohokana uwawe. Umugore mwiza aba mwiza. Ari wewe umugize mwiza. Mu yandi mazu hari abagore bari mu mazu izisa tuvugana. Abagore b'abantu. Abagore b'abandi. Abagore b'abantu. Abagabo b'abantu. Ibyo rero birambabaza Beni. Bari mu bintu umugore wa ubu hari abagore bavuye ku buzi bagiye kuruhukira mu yandi mazu. Hari nabandi bari mu mageto rero sasa. Probleme sasa. Geto. Hari amageto aramaze ibintu kabisa. Ubu Imana iramuzikoza akana abo bantu amazu yose kavuga ati jengere niyerekana amazu yose kayashira mu kirere yose kayashira mu kirere byogenda gute? Ingo zosambuka zingana gute? Mugenda ku bapfumu barabashuka barababesha. Simiti yo kugira babakunda ahubwo niyo kwica abagabo bandi. Na bakenyezi mugenda ku bapfumu ngo muri ko murondera reka ndagisubireko kuraguza. Mugagenda gupfumuza hariya kuraguza. Ndababwije kuri muraza kwicira abagabo bandi canke mwicira abagore bandi. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Step Media, channel focus for this industry of Buja Flavor. Chakinya mukuru chima kibazanira bishamvuga muri industry of Buja Flavor. Nkuko tumwe tubikora reka tumaze dukingurikira Imana. Hama ndusubira dukingurikira mbwe bakunzi ba Step Media 257 wherever you are. Turagukunda cyane kandi big up sana vraiment kuri support mwa mutwereka vraiment biradushika ku mutima turashima vraiment kandi udashimwa vraiment Imana izimuhane. Umuntu wese azi ko ashigikirwa ntashime Imana izimuhane yapigwe fimbo ya Musa kabisa. Yes ndakubwira yuko kuri micro ari Beni Biande Kamensike professional. Yes umutumira wanje witeka ni Dudu no muririmbyi wa gospel kandi akaba ari umuvuga butumwa aragira nuvuga like nivuga butumwa bigenda neza cyane like kaje kubwanje ndakubwira ati araza kuduha umwanya arabaza kubasengera nkuko agomba kubwira ati Beni nitwakora ibintu vraiment tudashize Imana imbere reka dushibira Imana imbere hanyuma cyo dumenya dutangura ibikorwa byose kuko byose tubishekesha Imana. Ni Dudu rero araza kutubwira na YouTube yiwe basanzwe akoresha araza kutubwira n'amakuru nuvuga yuru avugwe nawe rutari ngaha hafi cyangwa ruri ngaha hafi araza kutubwira uko bimeze kose aho ruri mbega bimeze gute magara yiwe ameze gute. Yes araza kutubwira byinshi reka tumu umwanya Dudu aturamutse hanyuma byose bigende neza cyane. Amahoro Dudu. Abakunzi ba Step Media ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo aho muri abari mu gihugu hagati mu ntara n'abari hanze y'igihugu ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kabisa. Amen amen. Aho uri hose andika ati amen. Sivyo nane Dudu. Cyane gose birakwiye. Amen isobanura bibe nkuko Imana ibigomba canke bibe nkuko bishaka Imana kabisa. Inshallah Rero twona bimenye ubunyene. Nico bisobanura papa. Rero waruvuze ati rero ndabashimiye n'abanyamakuru mwebwe nyene murongoye Step Media ego mwagiza kigoro ko kudutumira canke se kuduha umwanya na cyane cyane n'imbabazi z'Imana kabisa. murakoze cyane. Turaza kwiga byinshi n'umushinga nahe Dudu araza kutubwira ati mbega bimeze gute like iby'ubuzima bwiwe like madame bimeze gute music bimeze gute navugana cyane cyane kuvuga gospel kuko no mwanditsi w'indirimbo nyinshi cyane zigiye zitandukanye ariko za gospel araza kutubwira ati mbega twozisanga he tugira kuri cyo nyene Dudu mbega wararirimbye yari indirimbo ya gospel
yarakunzwe imeze neza cyane ifite amasanamu meza ariko umuntu yifuza kuyikurikirana yo atarayimenya yo isanga kuri YouTube imeze gute yitwa gute indirimbo yitwa abanyamugisha ku bantu b'abakristo canke n'abadakijijwe ntimukumiriwe canke se ntibakumiriwe kuko umugisha ni wa twese ijambo ry'Imana riravuga ngo utaranaba n'urusoro yabwiye ngo nari ndakuzi rero ubona umugisha wa mbere wibanze ku mwana w'umuntu indirimbo niko yitwa turabanyamugisha Imana yatugize umugisha nacari cyane woyisanga ku rubuga rw'iwanje ukandika Sostene Kuradusenga aho uhita ubona account yanje yose kuri YouTube indirimbo zose izo gusa hariho nzoguteturura wamaramariye beni Imana yaranteturuye kabisa Imana yaranteturuye ngezaho ni byinshi turabivuga cyane gose rero ihutire kuja ku rubuga rwanje ukore subscribe canke se s'abone kugira ube inshuti ya Sostene Kuradusenga canke Dudizo riza ryongereza mama Dudizo mama Dudizo ugira muzi turaza kumumenya mu kiganiro turacari kubwira Dudu like ubuheruka tura kumwe na mugenzi we Israel like yarako dusigura kuvyerekeye abajeune like ushobora kubona umuntu ugasanga ari mu byisi ariko ataramenya yuko yarakufise nuvuga amahirwe gukorera Imana akaza kwiroturuva mu nyuma ariko yikorera Imana ariko Dudu we akaba yararonse amahirwe akaba yaravukiye nuvuga mu muryango waratawe ijambo ry'Imana ariko aradutumira yuko twese twoba abakozi b'Imana yese yakubwira ati nawe uri umujene bisubira ko umukozi w'Imana kuba uri umuntu uvuga kuko umuntu avuze umukozi w'Imana dutahura abapasteri ariko dudakubwira ati urashobora kuba uri umukozi w'Imana ufite imyaka mikeyi cyane ugatangura gukorera Imana ukiri muto yica tuzaza kwegana Dudu byinshi kuri we araza kutubwira byinshi ariko arakubwira indirimbo yiwe tuyisenge kuri YouTube yitwa gute Dudu ni Sostene Kuradusenga niyo mazina wandika cyangwa ukandika abanyamugisha ugacubona ibikorwa bya Dudu ibiteramo indirimbo zose ko zikurikirana sasa Dudu mimi niko na swali langu la kwanza kibazo canje ca mbere nifuza ko dutangura Dudu neza na neza twinjire neza mu kiganiro mbega Dudu bujyanye Dudu aritekera ari muhira ko tuzi ko madame atari hafi naravyigishije umwana mu gisagara umva nigishijwe gucumba nk'ifise imyaka 8 ore ni my father naranakubiswe ndavyibuka ndiko ndiga gucumba nkitangura kwiga gucumba ubugari abandi bavuga canke se gusonga umutsima gusonga ubugari canke abanyembo bavuga ngo gusonga umutsima rero ibyo nabyigishijwe ngifise imyaka 9 bivuga ati Dudu ari muhira aritekera nditekera arazi kwitekera gasozi nta mukozi nkenera oya madame ntuzomugora umugore asanzwe abizi ahubwo bizogufasha kugira ngo umutekinge care neza y'ukuri mu rugo iwacu ni paradizo kabisa ni paradizo nta daimoni nta shitani agwaye ncamenya kari jewe ushikiriwe uramukiwe gukora shikiriwe ariko aracumba menya ko ndiko ndoza isahani ariko aroza isahani menya ko ndiko ndacumba canke se amenya ko imboga harageze ko zija kuri table nuko bimeze mu rugo iwacu je nari bugera bifise amatsiko mvuga ati burya Dudu ifi kuri Dudu se ndakura mu restaurant kuri Dudu burya Dudu ntajya muri restaurant kwe nta n'umunsi n'umwe Dudu aritekera nta n'umunsi n'umwe Dudu aritekera Dudu afise muhira afise ibyo gufungura Dudu arasuma nta muntu ngoza ngo urumva ngo ndaza kukuraba canke ngo wonzanira iki ndaja kwisumira nkitekera neza cyane nta mukozi nsabwa oya Dudu aritekera rero abantu biyumvira ko nzova ndabahamagara ngo baze bamfashe cyangwa abakozi oya Imana ibahere umugisha aho bari ati bari bahezagire aho muri hose vraiment ariko byose vraiment ndabishoboye Imana yarampaye iyo ngabire kabisa kwiga guteka Imana yarabimpezagije ariko urazi Dudu urazi ko abantu bo mu gisagara batazi guteka novuga ko ari gusamara cyane kuko iyo utazi ejo hawe ugomba kumenya
ico ejo hawe uzovamwo canke kizoba ku munsi w'ejo ugategura ejo hawe kuko umurundi yaraciye umugani aravuga ngo akanyoni katagurutse nikamenya ubwezi ko nukuri kabisa kandi ngo ugende utabaza ugasaza utamenya rero kuvuga ngo ndagumye nga ni nk'abajene benshi usanga bagumye muhira bavuka bakaguma ngaho muhira urumva twebwe tuvukiye mu bintu byiza badatembereye zo kwifuza umuntu aza kumwe kenshi na kenshi ntaco bavamo niyo abavyeyi babo batakiri kumwe canke batagihari birabagora ubuzima kubaho kabisa Yes, urukurumva yuko ari message nziza cyane akanyoni katagurutse nikamenya ubweze kandi ugiye utabaza ufutamenya like rubisaba yuko rero ko woja kwegera abandi ukamenya ivy'abandi bibego bimeze gute ukamenya ati mbega like jewe Beni nkwiye gukora iki jewe ntari kumwe na je nabandi canke ndije nyere bizogenda gute ivyo nereka dodo niko bimeze umuntu wese Beni akenera umuntu kabisa reka ndakubwira impamvu akenera umuntu mwiterambere kuvuka sukuvuga ngo ni wewe wikujije wireze byabaye ngombwa ko haboneka ukuboko kubamwo kw'Imana Imana ica mu bantu Imana ntabwo tuzoyibona iza irakorotse nk'umupara oya na Yesu Kristo yarinze guca mu muntu yicisha ngo bugufi niko ijambo ry'Imana rivuga yicishije bugufi ngo yigira umuntu kandi yari umwana w'Imana buriya mwijuru ngo harabaye ikibazo gikomeye Beni kabisa azi ko ibintu abantu batabiziga dudu mwijuru ngo harabaye ikibazo gikomeye harabaye inama rukokoma yo gutora canke se kwiga iki umuntu azoza canke se ingene isi izoshobora kuronka umwidegemvyo kugira Imana isubire kunezererwa n'abisi kuko mu isi yari yamaze kuba umwijima ngo haba inama rukokoma mu ijuru idasanzwe yo kuvuga ngo ese ninde yogenda gucungura ubwoko bw'Imana ngo haba inama rero idasanzwe niko Yesu Kristo ngo harabuze umuntu n'umwe uwo babaza abamarayika ingabo zande ba Gabriel n'abandi benshi ngo birabira hirya ariko ngo umwana w'Imana zimara avuga ati data ndemeye ndagiye kwitangira ubwo bwoko bwawe abona kuza tubona umukiza ine jambo ry'Imana ryanyoye baravuga ngo mbega Nazareti ho viciza ngwino wirabire no sasa no muri repentance ndabatumira kana ngwino mwirabire ibyiza Nazareti havuye iciza havuye umukiza ngo cari gisagara cyasuzugurika cyari gisuzuguwe ariko kubera ko havukiye ndafashijwe Beni havukiye umukiza umwami w'abami igikomangoma Yesu Kristo yahagurukije abami n'abami ninde wundi mwami canke se wundi muntu wumvise yahagurukije akanyiganza nta wundi ni Yesu Kristo yashoboye kuvuka inyenyeri zikiyerekana kandi ngo yavukiye mu bwato ahantu avutse mu ruhongore urumva rero ko ico kintu ahantu hasanzwe rero buriya n'umunyamugisha uzogerageza urabe ntabwo avukira ahantu hakomeye kenshi aba n'abaperezida bavukira ruguru irode bari kwa Makiri wabona Emiri buriya kabisa Mefiposheti yari kimuga ariko kubera ko yava mu muryango yari wo mu muryango wo w'umwami wo kwa Sawuli kwa Yonatani Dawidi ico gihe ngo bari batawe kubera ko Dawidi niwe yari ku ngoma Dawidi ariyumvira ikintu yokorera umwe muri uwo muryango yari yararondeye mbese ngo umwe basi wo muri bo ngo mbega nta nagasanira kasigaye ko mu muryango wo kwa urumva ako kantu konyene kamaze kubaza ngo wo kwa aravuga ati hariho kamwe ngo ariko nakarema Dawidi aravuga ati mugene mukandabire aratuma bagiye ati
kariho kitwa Mefiposheti. Mefiposheti yarose occasion yo kwicarana n'umwami, asangira n'umwami, niko natwe rero byagiye bigenda mu buzima bwacu kabisa. Aho tugeze canke aho twavuye ni Imana, naho tugeze beni yaba mwebwe abanyamakuru, yaba abarongoye igihugu, yaba abakinyi b'umupira, aba star boss, aho bavuye naho bageze ni Imana yahabashikanye. Aho rero tugiye kugera na bado kabisa. Geisha kuza step njya 2 rukurumva yuko byose tubishobozwa n'umukama. Utari kumwe n'Imana hawezi ukashinda. Utari kumwe n'Imana unushobora gushikubwira hariho hose. Utari kumwe n'Imana no kubwira yuko like ninga zirakunanira gufungura. Aya niko bigomba kumera. None we ntuzi ka Abisirayeli Imana yabaha ibifungurwa baratakamba babwira Mose turapfuye n'inzara. Mose turawereye tugire gute? Mose agasenga Imana, akagenda kiherera agasenga Imana, Imana ikavuga ati bana banyu ndabakunda, ikabakubita akantu akavrigire, igatuma inkware. Ngo ariko muri abo bantu bose barya batibutse gushima, baje kurya baca bagwa hasi, baca bapfa kabisa. Rero bivuze ngo igihe cyose urose ibyo kurya ibifungurwa ibuka gushima kabisa. Ibyo byose rabivuze ndondera iki yakubwira ati ngo bavuga inswa canke iki, bavuga iki ngo ugisuka ngo ujye umuhino usotora iki, bavuga iki gabashe sinzi kuri bakivuga mu kirundi ciza. Yes bakubwira ati nabibajije Ufise ndiko ndaja Dudu like udashima, kandi bakubwira ati ngo Imana irahana umuntu adashima. Like mpora ndabiraba no kuri stat ya Dudu kenshi, buri gitondo, buri saa sita, buri joro apostinga uvuga urubavugwe, apostinga madame yo avuga ati Mana ndagushima cyane kubona ukuntu wampaye umufaso ni mwiza. Dudu like ako kantu ndashaka tukaje ko cyane abantu bavyumve cyane, gushima tumenye gushima gute mu buryo bumeze gute mu buzima. Umuntu adashima ntatera imbere. Umuntu adashima mbese sinzi uko no mugereranya. Umuntu adashima beni uze wigire kure umuntu adashima, baye ndabikubwira kabisa. Uwo muntu adashima menya ko icabitse muri we. Munyumve aka kantu bantu muri ko muradukurikirana. Umuntu adashima ameze nk'umurozi. Umuntu adashima ameze nk'umurozi, yamana ishari, yamana jealousy. Kuko umuntu adashima ikintu icyo cyose yamana amaganya. Reka ndabivuga ko yamana amaganya mu byo akora byose. Nubwo Imana yomuha telefone, agatelefone gato, yamavuga ngo ariko ngo aka kantu, akibagira yuko atanako yari afise. Wewe uranakamuhaye ariko acavuga ngo ariko ngo siko nari nkwiriye, shima bike byishibira imbere kabisa. Nukuvuga umuntu azogumana ishari n'inzigo n'inzikira kuri wewe ufise imodoka. Nimba afise ikinga akaba ari umuntu adashima, agira ishari ry'abantu bafise imodoka. Namenye ko umwana wiwe ashobora kugwara ukunguruza ya modoka ufise akaba ari imutwara. Rero umuntu adashima yamayiganyira, umuntu adashima yamayiheba, umuntu adashima yamana ishari ry'abandi bamaze kugera ku Imana y'abasezerano. Rero umuntu adashima uzi umutinyi kabisa. Case umuntu adashima like nibyo nkeneye kumenya Dudu misi yose. Vraiment wowe nibaza yuko like ubigira sinzi mu target ubufise, ariko je kubganje naratahuye yuko ubigira mu nzire ko twebwe like tutaragira abagore dushira mu nzu, canke twebwe tutaragira nuvuga sinzi ya opportunity, sinzi yaho ugeze tumenye icyo twokora icyari cyo like gushima. Dudu arashira hajya akavuga ati je ndashima Imana kuba yarampaye nuvuga umufasha mwiza, umugore mwiza. Mumki wangu ni mzuri jamani. Oh my god. Kila siku namchumu. Kila siku wenye wivu waji nyonge.
narudia imo. Wenye wivu mujinyonge. Kabisa. Mke wangu nampenda sana sana tena zaidi. Kabisa. Nampenda sana. Leo, kesho yake, milele, daima, forever. Hata mtu umoja hata nta numwe azigera ashobora guhindura umutima wanje ku mugore wanje. Uloge, usiloge, ufanye nini, hautafanya hata kitu. Kabisa. Mimi napenda mke wangu. Kabisa. Ndashimira Imana yo mwijuru. Niyo mpamvu bari kurakimbaza ico kintu ciye numva ico bashaka kuvuga. Beni, je ndashimira Imana yo mwijuru yamaye umugore mwiza. Yeah. Wewe umuvuge uko uvyumva. Yeah. Ubifate uko ubishaka. Lakini mimi napenda mke wangu. Sana. Je ndakunda umugore wanje. Kubera ko yavuye ku Mana. Ni ingabire imwe mu ngabire Imana yampezagije. Beni, jambo ry'Imana avuga ngo umugore mwiza ava kuki? Ku Mana. Mugere udakunze, mugabo udaposting umugore wawe, uramubesha. Kabisa. Uramubesha. Umugabo wese adagenda bivuga. No, ndabivuga umugabo wese adaposting umugore wiwe. Ese uposting iki? Uposting iki? Kabisa. Kwa nini unaogopa kuposti mke wako? Ni wamutwaye umubona? Kabisa. Aho haja akabaza. Eske wa mudamu we uzombariza umugabo wawe? Baby, why hauniposti? Safi sana. Aho ni kuri bamwe babana mu rugo. Aho ni kuri babandi babana mu rugo. Kuri no posti mke wako? Kwa nini hauposti mke wako? Kubera ko udaposting umugore wawe. Ese ntiwamutwaye umubona? Imana yamuguhaye. Ikigira kabiri. Beni. Hari abagabo je bantangaza. Urashobora kubona umugabo afise umugore mwiza pe. Ariko agasohokana n'undi muntu. Umugabo afise umugore ameze neza. Afise umugore mwiza. Ariko afise nizo ngeso abagabo bubu mufise. Kabisa. Reka gusohokana umugore w'abandi, sohokana uwawe. Kuwa fier nabonye uko nayo. Yes. Ishimire n'umugore wawe ufise. Rire niryo shugwe ryawe. Kabisa. Umugore mwiza aba mwiza. Ari wowe umugize mwiza. Hey! Hallelujah. Beni, umugore wawe aba mwiza ari umugize mwiza. Kabisa. Nazo ba mwiza kubera ko abandi bamugize mwiza. Kabisa. Siso ndakize bro. Ejo ni watangura gusohokana abandi, ugatangura ubonye atanguye kwisiga. Uzomenye ko hari undi muntu atanguye kumubwira terega. Uziko uri mwiza. Safi sana. Ni uzoca utangura kubona yuko umugore wawe yahindutse. Kandi ni yahinduka ntuzushavure kuko ni ubimutera. Na cyane. Kabisa. Urukundo izo ngorane abagabo barazifise. Bakunze muri iyi minsi bariko basohokana n'abandi bagore, abakobwa bagahisha abagore babo. Mwe murabo mu nzu gusa ari abo hanze. Why? Wa inje wa nini? Wa kazi gani? Reka ndababwire ijambo. Ntababeshe umugabo wese ahari. Nanje ndi umugabo. Yego. Ariko ukumbona siko uzobisanga. Ukumbona canke unyiyumvira siko uzobisanga. Beni. Benshi baritiranya umuntu. Face itandukanye n'ingeso z'umuntu. Yeah. Reka ndabivuge mu kirundo, isura canke ishusho y'umuntu itandukanye na n'ingeso completely n'ingeso y'umuntu. Beni, hari umuntu ashobora kukubona uko wiyambariye ishapo canke uko akavuga ko uri umupagani wa grave. Wa grave anakujaji. Ananijaji ananimaliza yani. Anakumaliza ewa. Beni. Nasenga agakiza kambere. Bibiri iravuga ngo tuzobabonera ku byo twamanije. Ariko agakiza kambere kari mu mutima wawe. Indani. Kandi wewe Jesse shora kugucira urubanza wewe kuko ntari Yesu Kristo. Kabisa.
ariko Dudu uratwara abantu bihenda kuri ico kintu mbe urazi yuko watwitangiye ku musaraba ariwe Jesus Christ urumva like yambara kujya kwa bamizima bambara of course kuri kino na twebwe abakristo twitwa yuko twebwe dukurikiza ivyo Yesu duca mu makanda aho yaciye sivyo none kweko no tutambara nkawe bon kiriya gihe bene kiriya gihe cha Yesu Kristo nta mahinguriro nta terambere se ryari bwaze ngo habe itandukaniro ry'impunzu z'abagabo n'abagore ariko wibuke ko hari ibindi bintu by'ibimenyetso byari bihari byatandukanye abagore n'abagabo ariko tugiye kubatizwa nizo twambara ariko tugiye kubatizwa kiriya rero ikimenyetso cerekana ko twese nihagera ku munsi w'inzamba y'akabanga tuzambara izera tuzoja twese hamwe ntuzovuga ngo regora umugabo nanje ni umugore oya ngo tuzoba twambaye ubwiza bw'Imana sinzi ingene Imana izatuhindura kuko ico nico kintu ntaramenya ariko ngiye mwiyerekwa ijambo ry'Imana rivuga ngo tuzambara ubwiza bw'Imana rero bene je ndashimira Imana ndashimira Imana bene ndonge ndavuga ndashimira Imana ahingejeje kabisa canke ahigejeje ikora ku buzima bwanje n'umuryango wanje ndishimiye umufasha wanje ndishimiye umugore wanje bene je ndababazwa n'umugabo adaposting umugore wiwe sana lakini mga kurundi ruhande Dudu je nafise ubwoba Dudu ngali mdogo ibitsitaza bisigaye ari byinshi Dudu mina ogopa kama utabadilika ndugu yangu Beni naratembereye mu bigo bitandukanye bisubwa kuzavuhinduka hariho nabasenga bitwa ko basigaye basenga ariko badasenga koko badasenga vy'ukuri biyitira kara abantu basenga oreke c'est faux ariko badasenga ariko je sinzocira urubanza umuntu kubera ko ntari Yesu Kristo kabisa ntari Imana weye na Mungu mtajuana wewe ni Imana yawe mimi na Mungu tutajuana kuja mu ijuru sinzogenda kubera wewe Beni wowe uzogenda kugatwe kawe uzobazwa ivyiwawe jewe jenyene pale unaita mwanamke baby ndije nyene nuko erega ndagwenda hoere kujya muhamagara uravyumva wewe ni wewe uzobibazwa tapambana na hali yako we peke nibaza kuvuga ati none ni wari cabona oya hazubari kamera hajya anyi ikekra kivuga ati yobo ikigibona girejuti mwami bibiri ivuga ngo tuzobura abantu bazobura iyo banyikira arakarimbo kavuga ngo Satana zoje imbere bamukurikire badayimoni baje inyuma babaherekeze hirya no hino yemwe azobaramarira bivuga ijoro hari undi yavuze ngo ijoro akarimbo karavuga ngo ijoro ngo nijya basuma n'abambuzi n'abarozi ijoro bijya rero bikorwa mu ijoro cyose bizoja ku mugaragaro ariko bene hari ikintu jewe nza nibaza ati nk'umunsi Imana yokora akantu ijoro ubwo nyine bakazona izuba riratse mw'ijoro abantu boja ubu hari abagore bari mu ngo mu yandi mazu hari abagore bari mu mazu izisa tuvugana abagore b'abandi abagore b'abantu abagabo b'abantu ibyo rero birambabaza Beni bari mu byiko umugore wa ubu hari abagore bavuye ku buzi bagiye kuruhukira mu yandi mazu mu bikire mu busambanyi mu biki wewe umuntu akubwiye Beni uri umwana umuntu akubwiye ko hari abagore bagiye kuruhukira mu yandi mazu ayo yandi mazu nayahe babwiye abagabo canke abana babo bazi ko banyina bari mu buzi ariko bari mu yandi mazu mu bitanda by'abandi bantu juste urakivuze mu bitanda by'abandi bagore babo bagabo okay reka sico gusa hari nabandi bari mu mageto rero sasa probleme sasa ghetto hari amageto aramaze ibintu kabisa aramaze ingo z'abandi kabisa Beni ndakubwire hari akandi kantu niyumviriye
ese nk'ubu imana yokora akantu kuri kagani navuze ati ubundi joro ubu imana yokora akantu ijoro rikaba umurango ubu si imana iramutse ikoze akantu abo bantu amazu yose kavuga ati jengere niyerekane amazu yose ikayashyira mu kirere yose ikayashyira mu kirere byogenda gute ingo zosambuka zingana gute beba sizi sambuka ubunye wibaza ko ari nk'ingadudu nshatse kuvuga kuri ako kantu abo kwicana bongana gute izi saha tuvugana probleme sana okay reka mvuga kandi ubu unyi Beni tuvugana ukuri urumva ibintu bimbabaza ubu unyi imana yokora akantu aho bari bakamatana nibasubi aho bari hose abantu bose bakamatana kuri no mwanya turi mu kiganiro bakaca agatubana ambira sizoro nkaho zitwara abantu ibitaro zishiramwe abantu uraswe ibyo bintu bimaze gushaka dudu rero tuze twishimira uko imana ivy'imana yaduhaye ujye ufise umenye ko agukwiye reka ndakubwirira ijambo tubumbwe nuko turi tubumbwe nuko turi Beni uzobumbwe n'ukuri nirivike na gisinirivyo justement ukuri aho ugeze ntukagire itama ry'abandi ibyo utarashika ko nturabishikako ahubwo vuga ati imana kurya umuhaye menya ko nawe ejo uzoshikirwa vuga ati imana kuriya anyarose nanje ni jewe kabisa nezerererwa umugisha w'abandi umunyabwenge Beni ndakubwira aka kantu imbatako waroze uze wiyegereza umunyamugisha uze wiyegereza umunyamugisha ukeneye gutera imbere ukeneye kuba umuntu akomeye ukeneye kumenyekana uze wiyegereza umunyamugisha ntuzugira ishari ry'umuntu yagize umugisha ahubwo uzugira ubwenge umwiyegereze kabisa urazi yuko ari umuntu yigeze kumbwira ariko sinzi ko ari muri ubwo buryo yigeze kumbwira ati Beni urazi yuko iyo ugendanye n'umuntu afise imivumo kw'Imana ivyo mushikira kuvyo se bashikira mwese muri kumwe bavuga ngo baca umugani mu Kirundi ngo ugendana na suneba ugasuneba nka Beni ntuzogira abagenzi babi ngube mwiza ntibikunda jamais ntuzogira abagenzi babi ntuzogira abagenzi reka ndakivuge sinzi ko wisomera canke hari ya cameraman uko biri kose ariko nizere mwe ko mutagira tutaja kuri high yego vraiment imana nawe bafashe siki imana igufashe ariko mu gihe nugira umugenzi uriya muntu w'umunywara umogi reka ndakivuga uko source yanje ni ngombwa nk'urumogi kuko azonyumvisha kuri umumogi ari sawa wana rutuma mu mutwe b'umuntu stress azonyereka ko drogue ituma inyibagiza stress nubwo noba kuko baravuga ngo ntazibana zidakomana amahembe ariko je niturakomanya amahembe ega je madamu wanje umugore wanje arabizi ahari baby I love you very so much so much forever arabizi sinigera ndamushavuza kuri posta gabasha ni nawe ndamushavuza arandika muri comment nta musi numwe ndigenda sinzi ngira ko yo mugira umubebe basamuterure amushire ku mugongo ne twariko turavuga ngo bumbwa n'ikimana yaguhaye canke ukuri ibyo bizotuma uba umunyamahoro uba umunyamugisha kandi ni wamara kubumbwa n'ukuri ubwira ingabire yo guca bugufi urazi yuko abantu bataramenya ivyo uvuze dudu aribo abantu bakora ibibi aribo abantu bica abandi justement sinakubwiye ko mu gihe umuntu atabumbwa n'ukware agira ishari agira inzigo yipfuza kuronka biriya bintu ufise kandi bidakunda nawe utoba ukiriho nta na kimwe agaca ashaka rero guca mu nzira wewe yiciriye inzira oro ntiyibaze yuko iyo nzira yiciriye niyo muvumo ni handi usanga bagutangiye amamisyo hanze uburozi buri ngaha my blood uburozi buri hano bandugu mwache uchawi bandugu mwache jaluzi mwache mureke ishari sumu Ben urazi ubu abantu bagufitisha ari kubera iyi microphone Ben hewe ishano risigaye rihari Ben abantu bagufitisha ari izi saha kubera iyi microphone yonyene Ben uzi kugura telefone umuntu akagurisha simu telefone uzi kugura ikirato wiyambara ikirato ciza umuntu akagurisha ari problem
Beni uzi ko hari abantu bashobora kuguba kugufitisha ari kubera wambara neza nukuri kw'Imana kwambara neza vyonyene Beni uzi ko hari umuntu agurisha ari kubera kubusa nukuri kw'Imana umuntu akagurisha ari kubera uko Imana yakuremye umuntu akagurisha Beni uzi ko hari umuntu agugirisha ari kubera ikibondo Imana iguhaye nukuri kw'Imana cyangwa umunezero w'Imana kubera umunezero cyangwa umunezero w'Imana nukuri kw'Imana Beni uzi ko hari umuntu agugirisha ari kubera wambara costume vraiment Imana iguha akaduga abantu bose bagira uko banegura urutoke kubera ikidudu iyi mitima rero iri mu bantu twarabaye nabi tugerageze duhinduke bandugu dudu sumu zishakuwa nyingi ndugu yangu sumu zishakuwa nyingi hari umuntu baheruka guha sumu nta kibi nta nziga afitiye abantu Beni ni umuntu akunda gutwenga uwo muntu Beni ni umuntu yiyamira mu mutwe mbese afasha n'abandi ariko bamuha sumu kandi iyo sumu ayihabwa n'inshuti zawe inshuti zawe atari no kuvuga ngo umuntu apana injuri ahubwo umukunzi wiwe sabwe umukunzi wiwe tutoya rukurambesha umukunzi wiwe amuha sumu kubera ko ajanya sohokanye famiye yiwe yumvise jealous kubera sohokanye famiye yiwe kandi sikera ni vuba sikeye famiye yiwe kubera kubanka urumva uriya mutima afise Beni Jesse we nimba wanga naka sinzomwanka kubera ko abankiriki yanka famiye y'umugabo bari babana mu nzu cyangwa bari bakira abafiance bari basheri bari bakira abasheri bien aragenda ararondera uburozi ubwo burozi bamubwira ko ari ubwo kumwifatira ndabwire rero ndabwira mwe mugenda ku bapfumu barabashuka barababesha si imiti yo kugira babakunda ahubwo niyo kwica abagabo bandi n'abakenyezi mugenda ku bapfumu ngo muri ko murondera reka ndagisubireko kuraguza mugagenda gupfumuza hariya kuraguza ndababwije kuri muraza kwiyicira abagabo bandi canke mwicira abagore bandi ego hari abantu bafise ingeso zabo mbi ariko Beni nubwo yo bafise ingeso mbi ikintu cambere kizohindura umugore wawe cyangwa umugabo wawe ni sengesho ko gusenga ni kwiza guhindura ibintu kuhagurutsa Imana ku ntebe ikaza gutabara iyo usenga uyu muntu ko yampamagaye kuva mu gitondo nibikireka ngene ndabe guhagurutsa Imana ku ntebe ikaza gutabara iyo usenga Imana ntiyemera kumaramara ijambo ry'Imana rivuga ngo umwasi wawe azozana n'inzira imwe nanje ndagutabara nciye mu nzira ibihumbi kabisa inzira z'Imana ni nk'inzira za mustikeri tujya twenge twa mustikeri tw'umusegetera zo gutabara ariko dudu yaragiye kuraguza kubera yuko utavyumva yagiye kuraba famiye yiwe bamubwiye yuko bamuhaye umuti wo kugira akunde amwifatire umuhungu amumanipile uko azogomba justement babagabo bw'abagore usanga bafite asanga bamuhaye uburozi bwo kumwica yumvira amaramaza ari kw'Imana bien umugabo bimeze gute yarapfuye really yarapfuye umuhungu yo bien aravuga none ibi bintu by'ukuri yaramwise yarapfa nyene ziragira yarakize yabagihari abari umunezero none mwebwe we nuri umunyamakuru nturaba amateleviziyo none nuraba amativi yanyu nonze bikurikirana ntibyabaye wakujya muri Tanzania probleme sana kwe rero muri ubu buzima hari indirimbo je naririmbye ndirimbira umugore oh my god ndirimbira umugore nimo bavuga ngo naririmbye ngo indirimbo nuko nkunda umugore wanje inshuti zanjye yakora mpendaga kwe ukimbia namye ndababwira ati igihe ukunda urugo rwawe icyo ukunda uracitwararika uracitaho jewe nararimbiye umufasha wanje ndamubwira ati baby ndagukunda
rero hari ibintu nagiye kuririmba Beni ndakubwire kuri iki kintu hari ibintu nagiye kuririmba nzi yuko ari kuririmbira nyene kumunezereza ariko nsanga imbere biriyo niko bimeze ndavuga mwami Yesu urugo nuko urugo nibaze bakubeshe Beni urugo reka ndakubwire urugo nibanga jifurahishe izi siku akinukiwowa utakomara ubu ntabwo urakomera uricara umwana mu mutwe sibyo none ndakubesheye uko nurarongora pike urashobora kuyironka ariko niwamara ukavuga ati ndafashe decision niho uzobona rero ko niho uzotangura gukura mu mutwe niho uzobona ko umutwe n'imodoka ushobora kuyigurisha avuga ati imodoka uyigurisha wone ko habavye uvuga ati bimeze gute bese ubu buzima je nabwise n'ubuzima buri struggle gupambana n'ubuzima buri struggle n'ubuzima turimwo n'ubuzima bwo kugwana n'ubuzima bw'intambara je nabwise ubuzima bwa struggle ya gupambana si ubuzima bw'amahoro n'ubuzima bw'intambara sasa rero ugomba kuba mwana Jesu hapa duniani kwiyisi ntugomba gucika intege muri byose uri kurakora ugomba kugwana kabisa misi yose kandi ngo iyo reka ndakubwira umusirikare ku rugamba yamayiteza amahoro kandi mu mahoro yamayiteza intambara ya aka kantu nibagumye umusirikare ku rugamba yamayiteza amahoro agwana yiteza amahoro kandi mu mahoro yitega intambara naruhuka iyo aba bitabaye ibyo ku mipaka bokuraho igisirikare bokuraho ibintu byose ariko se kubera ko atani segonde imwe yohera atamusirikare ari kunuze kuri system niyo mpamvu rero muri ubu buzima itege kwa muri garavuga ati ndakeneye kuri iki ndahura niki kabisa mu buzima rero haba mu rugo haba mu buzima busanzwe kwana intambara yo gushika ku Imana yagusezerana kandi ubumbwe n'ukuri kubera ni wamara kubumbwa n'ukuri Imana iguma igenda iguhezagira Geiso kuzo step ya 2-5 vraiment jenda nyuzwe Dudu vraiment nilikuwa nabijua kama vraiment atanipatia somo la kutosha na la fois passée twaragize ikiganiro je vraiment naragize cyo nkuyemwo si pour cela abantu nkaba je mba nabakeneye ariko inbox ariko kurundi ruhande ndazi ko arandi barundi vraiment bagenzanje babifuza kumva impanuro ziba zivuye ku bantu nkaba banose ibakwe byo kwakira umwami Yesu Kristo mu buzima bwabo sije none Dudu like kugira ngo mutubere inovuga ishusho nzi ko ari umuntu yo kubona gutya sasa ujye muje marakire Yesu kati lakini sasa nivyo no kuravuga ati umutuza azwa mjaje hawuyuwi ukuna bameze sije none Dudu like ariko kurundi ruhande ni umuntu mwiza ni mtoto mzuri like kandi afise na cheno yiwe nababwiye mfize kumukurikirana afise n'urushengero like ni familia utagiye kure je mvuka mu muryango ukijijwe wamenye Imana narababwiye mu kiganiro giheze twakoranye na wa wundi mwene data Israel je mvuka mu muryango ukijijwe navutse bakijijwe navukiye muri Pentecote jewe mu ishengero rya Pentecote sengera muri Pentecote ndabatizwa no kuvuga uburere bwose ndabufise pe kandi n'abakozi b'Imana ben ndakubwije ukuri aho ngeze n'abavuga butumwa muri Pentecote aho mvuka canke aho ndi baranzi barakuzi kabisa jewe umuvyeyi wanje no mwungere w'ishengero rya Église de la Repentance et du Repos en Jésus Christ aha kwijabe ari guri ishengero nyene rya Pentecote nahango niho nsengera ndumuririmbyi ndumurideri turongoye abandi rero abantu turongora abandi tugomba kubibyitegerereza kabisa kwa bon exemple kwambara ibisobanura ko umupaga kuko ibi byose twambaye twarabiremewe beni kubegwa canke se kwambara ukabegwa ni umugisha biri mu mugisha Imana iba yaraguhaye kabisa hariho rero umuntu namwe ndakubwira ati hari umuntu ashobora kubona wiyambariye ukagacavuga ngo none ujya mu jewe mva muhira umugore yambwiye ati uze kwambara uku sasa Dudu noko abo nyene kwa ayiko apa Burundi abikubwira gute canke vya bindi Dudu umugore we yaraje yiko apa mu nyumba atari kumutoa Chaye Dudu rukora ugize imisi yumva yuko ba diaspora banakura kula masumu nagopa naye basimpige sumu tuya kama dabe ni diaspora yo so jewe
uko biri kose umugore wanje ndi kumwe nawe sasa ari umugore umutima turazi ko ari iyo sasa madame iko wapi ko Burundi tugaye kubimenya madame watu dari mu Burundi canke ari muri Amerika turabivugana inbox private live jamani sumu muzipunguze nasikia vina kwenye simu zinapita jamani turabivugana inbox mugabo jarazi gituma like urazi gituma ndana gushigikiye dudu kuko nibagira ingorane unuzazigwa naho wenyine man ivya uzabihisha uzagerageze ubitware kure kabisa kuko nibagira ingorane jebe nisiza bampari Ben urakoze Krista Bera naramubwije munambwira ati Krista uzogira ingorane ni werekana umugabo wawe kabisa yazogira ibibazo Krista yacavuga ngo dudu ngo ndize bakiriya kiganiro ku umugore wawe canke se umufiance wawe Ben nimba ufise umukobwa urukundo rujya rukundo umufitiye si publicité uzomukorera kabisa ariko niyamara gushika mu rugo nzo bafite uburenganzira kandi nujya mukobwa uzomwihane ndakubwira uzomubwira ati baby ntabwo ari publicité ari abakobwa usanga bashaka kubera abakobwa bakenera kubona ndi kumwe na baby ndi kumwe n'umusheri wanje noye shije ko tamposting we niko posti wewe ninaguposting abawe nyene nibo bazoza kumbwira ibyawe ariko usanga bajya bagenzi banje kore batazi yuko bene umwasi wawe ntari kure yawe ari hafi nibajya bicara hafi yawe nibarya bagendana n'umugore wawe cyane bene je mukubaka kugira nubake naragwanye intambara zidasanzwe sishimye kuzivuga ni wakenera kuzimenya uzonsange ndagushingira intahe ariko twarabivuze mu kiganiro turavuga ati baby baramubwiye byinshi nanje barambwira byinshi ariko nibyaduciye intege byaradufashije kuba ku rugo rwacu je narabwiye umugore wanje harabamubwiye hari nagenva na Krista mbwira ngo urumva mariage yanyu bwana ngo ukija no kumutora kuri poro ukivuga c'indege ngo mwari mufise polisi mwari mufise ngo escort imeze gute nani Imana nimba yarabikoza aho kanika kadufyondera habwa icubahiro mana sivyo none ikindi umugore wanje ntiyari publicité kugira mu mubone kare ariko igihe carageze muramubona cyane mumubone mu muroge nireba kwaze mu muroge kabisa mu muroge hari umuntu biheruka kuba ko Ben ndababara afise none amuvugura muzi none amuvugura ndugu tugira urukundo none amuvugura muzi byabaye guteye kumwe uba ufise umuntu Ben ntuzogira umuntu ngo utangure kumwishima aba bantu iyi si isigeze habi reka ndakubwiza ukuri isigeze habi Ben igeze habi cyane turi mu minsi ya nyuma aho ijambo ry'Imana rivuga ngo benshi rukundo ruzohera ijambo ry'Imana rivuga ngo urukundo ruzohera turavya n'abantu bafuye muri no myaka gusinga he 5 abamaze gupfa ni benshi urukundo ruzoheba bishwe n'abandi n'abantu kera abantu bishwa n'ingwaro warubiziga ariko ubunye abantu bishwa n'abantu waragenda ugasaba indara ahantu waracantu he hose je ndibuka narababwiye mu kiganiro giheze kera ingene ibintu vyagogwa nta muntu yaba yitaze ariko umuntu uraja gushopinga ikintu ukagenda n'amakenga reka nongere ndababwire mw'abantu mudandaza ibintu jewe ni naza nkasanga ikintu urakinyegeje hari ugiye gutora amazi hariya je kukugurira sinzokugurira nzogiheba ushobora kuja kugurira amazi gute ngo mamazi yakinjo agacaja kuyatora hariya mu cumba n'uri kwimana mayi yakize yatora kubatikira cyangwa kayatora musi ya yandi ivyo bintu birabaho ushobora kuja kugura amavuta ahantu akayakura hariya munsi vugisha kuri cameraman nibibaho wewe umbikira gutama kutamaye kuraya uhakabana itomate zigazohejura kareka karotirira hasi ndaramupati Beni uba abantu bageze kuri etape yo kugucunga ahantu usumira ako kantu warukazi bageze kuri etape yo kugucunga ahantu usumira umuntu akagukurikirana bakagenda babaza baraba bagukurikirana murapfira mu mubare murapfira mu mubare benshi barazijyamu barakurabira ahantu ugendera usohokera bagakora umuti kweri naye aba veterineri bacu bobona inoma nisheke amukubita 340 akaca gusigira natazwagiye kwica umuntu
badushagara biga kwi shadudo abantu bafuye bapfa muri no misi ni benshi cyane gusa like ikiri kintu je nobona ni vya bindi kuravuga ati duri mu misi ya nyuma urukundo rwaraheze urukundo mu bantu rwaramaje gukanya romva rwarakanye no kuvuga imitima ya benshi iri kiruma yarumye mbese wa wundi waruziga yarahindutse wa wundi waruziga ko ari wa muntu woja kubwira ibyawe acaja kwiruka kubwira uwundi ya waruzi ngo n'umuhanuzi wawe kumbe probleme sana wa wundi wavuga ati ni muvyaranje ni wagenda kuvuga ati nkeneye iriya modoka yiwe ndayikeneye ujya mu rusinda mukeneye ko nsura kumbona ariko rahema Beni wa muntu waruzi kari mwene wanyu ni wagenda akavuga ati ahantu njya munyaga afise umugore mwiza agahita kwica agaca yinjira mu rugo rwawe none duduje byose kugira bibe ko tuzi ko dufise Imana dusenga twumva dukora iki dudu byose nakubwiye biva mu gusenga iyo usenga Imana iraguhishura ikaguhishurira ikakwereka abagenzi beza n'abagenzi atari bo rero gusenga ni kwiza Beni ndakubwije kandi gusenga bituma Imana ikwibira amabanga none ko ari abasenga bazijyaga dudu basenga ubutari ari abasenga bakazirya ariko kenshi na kenshi abo basenga suko bapfa ku bwinshi bapfa nabo kutamenya hari n'abasenga bakabwirwa bagahanurwa ariko bakabirengako kandi bahanuwe James wakunze Stephen kabiri gatanu indwi nica hicigwa wakusanzwe novuga muri kino kiganiro twayaze byinshi cyane na Dudu yatuyagiye byinshi cyane bigiye bitandukanye je ku bwanjye sima nifuza ko dukora ikiganiro uheze ikiganiro ugende atana kintu na kimwe ugiye kuyemwa je ku bwanjye nakuyemwa byinshi we ku bwawe wibaza ko yakuyemwa ibiki je ku bwanjye Dudu nize ikintu cyo kuvuga ati nkwiye gusenga kandi menye ko Imana ari kuye kungwanira kandi kindi naco sinijajare like menye abakunzi n'abansi ushobora kubutanasenga ariko inyifato zabo mugendana ukazimenya kandi mukabananye umubano kandi hari indirimbo naririmbye ngo inzoka iva mu muriro yakomoye Paulo ariko ntiyagira icaba abateba kuzibadebagura babonye atacabaye batuye umuntu afise Imana sivyo gusa na Yesu niko byagenze yagendanye n'injyajya Yuda aramugurisha abafarisayo ngo nabambwe baruhira kubikora n'ubu tugendana nabo twicarana nabo dusangira nabo baducira icobo ukaducira icanzu mu bikorwa byawe bakatugwanya Mana wewe ntabwo uri injyajya kandi ntabwo uri gihemu mu rukundo rwawe niho nibera kandi nguwe neza sinkira umwana w'icangazi kabisa Yesu rukurumva yuko ni message nziza cyane rukurumva byose biva mu butumwa byose nibwaje ko bwanje aka system nabonye nize kwa Dudu ibintu byose nuko yibaroka ko yasomye bibiri umwanya munini nirya bako watewe nuvuga cyangwa nirya teka watewe like ryo kuvukira mu muryango usanzwe ugize mu Imana navyo nabonye menga biragufasha cyane Dudu ubwo n'ubuntu kuko hari n'abana baba pastor benshi babungere batagiriwe bakwegiwe ariko babaye bana ndabazi benshi sinovuga canke sindabacira urubanza namye ndabivuga ariko nabigihe nukutamenya ariko nabo Beni numva mbabaye nibutse ibintu hari umuntu twajanye turi ahantu uwo muntu yari umwana w'umukobwa zishimye kubivuga uko ikizina ariko uwo muntu atwari twicaye ahantu araza nsikara umwana w'umupasiteri umukobwa umukozi w'Imana akomeye yampaye nk'umugore mwiza Beni niyo mpamvu wabonye naciye mbabara araza yicaye araza ahita dusanga twicaye ikintu yakoze narinzi baguma bivuga ntavyemera narinzi yuko aza no gutinya aza no basi no gutinya yuko ndahari ahita avuga ngo munzanire hen candy nibaza ni blague nibajije ni nkoko is it true aravuga ngo munzanire hen candy ngo je ngo shaka ngo mfata hen candy sa ndavuga ati
henkendi wewe matswe kumvuga isi barajavuga henkendi wewe ngo sasa yana vya bintu by'abakobwa bigira abanyamuji okay ndatekana rega nibaza ni blague ndabongera ati nibayizana ndayimena twicarane nawe uri kuranwa inzoga kandi nzi ko papa wari umuvuga buti ari umupasteri hari abantu bateza isona abandi Beni hari abantu bambikurubwa abandi Beni reka ndabivuge je sinzo kugira umugenzi nzi yuko uri umuntu udashoboka kabisa sinzo Beni nagubwiye karugenda nasune bwasuneba nkawe ya ndushaka kugendana nabo bantu banwi ivyonyi bararama boîte usanga bagotwaye amaboîte usanga bakubwiye ibi nibi kabisa Beni ikindi no kubwira kuyana no kureka nuguhagarika ugata kuyana no kureka kwihana no guhindukira ukaza kumana ukitandukanya n'icyaha direct apana gutwara inzira zibiri yaratumye iyo nzoga ndavuga ati nibayizana ndahaguruka ngende bibaza ni nkuru Beni barayizanye ndahaguruka babona ndahagurutse akije imodoka ndagenda kandi nije bari bakeneye urabona ibintu gitse baratangurana ngo urabona ibintu gitse ndahagurukana ku telefone abaza kunsaba imbabazi ndahaguruka ndagenda nitwasubiye no kuvugana nacenda na mubloka avuga ati je kwica umarama agenda umwana w'umwungere uza kuza wa pasteri uza kuza agasanga icupa riri ngaho twicaranye aravuga iki hari ishusho dutanga Beni ivyamwa twama nivyo bigira gute nivyo vyerera abantu kabisa igiti kandi cama nico gitegwa amabuye rero hako jewe maramaza ndahagaritse bakia kwenye huko nimbora kuri mugambi w'Imana bakumugambi w'Imana kama uri penda ya dunia bakia mu ya dunia sivyo dudu imigeri ibiri nitereka kandi inzira zirizana ni ifyisi nayi ngorane abantu nibavyumva ni wagira uko Beni ugatambikiza uzotabuka uratabuka udashoboye kugira tanyuna nibikunda none wogira tanyuna ugashika hariya nibikunda gumahurire inzira zirizana ni ifyisi kabisa Guys kumbe twaze byishira dudu ndagushimire cyane dudu Beni ni mwebwe noshimira kuko nagiriwe ubuntu canke sivakwe byo kwizegwa namwe mukantumira ego sha dudu nokore gusa Imana izokumpera izobampera ijuru amen man wohura nibiki wokora ibiki Beni utsitarire mu ijuru kabisa umva uzohure nibikurusha nibikubabaza ariko uzogira iherezo ryiza kabisa nibuka umuririmbyi Farias niwe wigeze kumubaza ku irado bugati none Fizo wewe ico wamusaba Imana nigiki urishwe ugasenga yego ndasenga ati acabwira ati je ndifuza ko Imana izomiherezo giza gusa aha urumva ko yagize yerekwa buriya nta kintu hari sinamye ndababwira cagihe hari abantu bazotangara basanze nka Beyonce mu ijuru botangara akavuga Beyonce mwijuru mubera kubera dirigoye n'inzira irimwe amahwa kandi no kumunota wanyuma umuntu arihana kabisa ego azoreka kugira vya bitsibo twebwe turirimbira Imana canke abandi bantu bakorera Imana bagafasha ibige ariko hari n'ababikora ariko biva yangu bigahera nabi Beni sindega ko bigubwira abo pastor ba fake kabisa waranatubwiye mu kiganiro ca mbere kandi ari fake hari aba pastor benshi bajana no kuzimu hari aba pastor benshi ariko dukora iki mutabavuga ariko basti babiye bazi twotegwa amabuye ntumbwire twotegwa amabuye kuko imora mu basemerega mwe mwicarana nabo bamubazi du muze muratubwira bashinshengero zabo basaho bakorera Beni urabona ko Imana yaturema Imana iratugwanira kabisa Beni Imana iratugwanira ntushobora kuba uri kumwe ari n'igihe ushobora kuba uri kumwe n'umukozi w'Imana mukorana akaba ari wakugira gute akuzunguruka ari wari witeze ko yogufasha ari we wari witeze Beni je ndashobora gukora icaha je nkoze icaha simfuye Beni Imana ntiyanka abantu yanka icaha ya Beni je nubwo no banararanye n'undi muntu canke iki akora ico caha simfuye
ndafise occasion kandi nkaba hafi y'Imana ariko abantu bagira kwiheba kabisa bagira kwiheba rero ntugire kwiheba mu gihe ugifise impwemu z'abazima z'abakiriho kubera ubuzima bwose turimo ni Imana yabuduhaye ariko nabyo hari n'abandi bapasiteri bafitiye ishari abandi agashita kuja gukora iki mwabakozi b'Imana nuvuze ngo Fariaz yisaba iherezo ryiza nanje ndari musabi Big Fizo Imana izoguha iherezo ryiza wori ebana kuri ya finale ya nyuma ivyo urimwo je vyarimwo irya ni business ni mubeshejeho kuba ariko arabikora kurya nivyo bimubeshejeho Fariaz abiretse n'umugore yo muheba kabisa kubera iki hajye ni hakura rasyo ni hasumira kabisa niwo mwuga wiwe rero Fariaz ujya nico kikubeshejeho ijya ni business yawe bikorana inguvu igihe ni cagera kandi uko biri kose ndazi ko Fariaz arasenga na mama wiwe n'umuvuga butumwa arasenga oh my god none mva atari amatavya y'amavuta kabisa n'uwundi munsi nditeze ko Fariaz uzokumva ariko aririmba indirimbo yo kwihana abantu bihana arazifise urumva rero ko Fariaz Imana izoguha ijuru aho uri ndabizi ko nkorera no muri studio ni nkorera muri band boy nyuma yo kureka studio je nayihevye kubera iki ivyo nabizobimbaza ariko abantu muhinduke kuba narafunze studio yanjye kubera ko nari ndabikeneye rero ndababwiye aho muri hose mubumbwe nico muri uko muri mubumbwe nuko Imana yabagize mureke kwipfuza umugisha w'abandi hari umuntu yanciriye umugana ariko ntabwo mbaye igitandero ndabivuga uko yavuze ngo ukwipfuriza nabi canke akakwipfuriza ko wopfa kubera umugisha wawe ngo azonyibuye kabisa niko babivuga ikirundi ciza rero Beni je ndabashimiye kabisa ndabashimiye ku byo mwambajije byose umugore wanje wa mbere mbanje kumushimira kuko ari we wa mbere mu burenganzira bwo gukora ibintu byose Beni niyo mpamvu nakubwira ati igihe uzorongo niho uzobona yuko urugo atakintu ushobora gukora utabanje kugira gute utabanje kugisha inama umugore kabisa Yesu twibutsa YouTube yawe nuvuga ndabibutsa YouTube yanje wandika Sostene kura dusenge canke ukandika Dudizo Sostene ariko ico korohera ni Sostene naca ukandika indirimbo abanyamugisha nzogutetururira wamaramariye ukandika tupendane ukaba naririmbye ndirimbo papa naririmbye ndirimbo tupendane kubera abantu navuze ngo abantu bose dukundana dukora iby'Imana ishaka kabisa ndaheba ndavuga ati East Africa Kenya Rwanda Tanzania Congo tupendane twache unafiki tureki Beni mu bantu hari buryaja Beni uragendana n'umuntu akuryarya ari we yagutanze afise kuri telefone Beni muri kumwe kuri telefone ari we ariko aragukinira idiri tugeza bimeze uko Beni twibuka tugira urukundo tugira urukundo rero nshuti zanje izo ni indirimbo zose nariko ndababwira hariho wema unanitosha mana urampagije hariho washafaya mana atsumuriro mwishengero ryawe mu bakozi b'Imana mu baririmbyi ego mu baririmbyi ari Beni mu baririmbyi mu makorari reka ndababwira mwa bakorariste mwe canke abakora abari mu makorari bafitanisha mu mashengero ugasanga korari yiriye bafitani inzigo ishari bimwe ngo bakoze bibagize ibi ugasanga bafitanisha buri tebwa gushika ijavuri no mu uniform urumva cyangwa bifika mu barongozi b'amakorari ariko my god tufanye nini dunia imeshaisha
Beni diakoni akaguha sumu umudiyakoni ugasanga niwe agwaye sumu probleme sana sorry nabyo umudiyakoni ugasanga niwe aguhaye sumu umudiyakoni none wumvise tugeze uwo mukorana muri biro ikibazo ari cyakindi ngende tubumbwe n'ivyo bumbwa n'ukuri ntukipfuze kiri iriya ntebe y'uriya muntu ni washaka kwicira inzira nawe ntuzoyirambamo kabisa ni washaka gushika ku byo utaruhiye abantu benshi bashatse kurya ibyo bataruhiye kabisa ubu rero benshi bari ko bashaka ni wadakurahiye wallahi hautafika hata nta mugisha n'umuzopfu rose mu byo wanyaze canke mu byo uriko urinze kugira kukwica umuntu gukora ikintu kibi kugusesa amaraso ngo uri kurarondera umugisha bikunda ariko jewe ico novuga je nshimira Imana uko yangize aho ndi nubwo hariho benshi ntango nta byama byera ngo de hari abandi baza kuvuga ngo uko kuntu nimereye oya urabizi ko n'umwana w'Imana batigeze bamwemeye ariko reka ndababwira intumwa za Yesu zari zimeze gute hari intumwa itari ifise ubwanwa zose yari ifise ubwanwa Igisa koza 7:5 like na Yosefu na Musa like na Ibrahimu na Petero na era kuntumwa uko ari 10 zose ubundi bwanwa rubupresenta umugabo kabisa umugabo ahari mwanaume ni suna n'ubwanwa sasa rero ubwanwa ni icubahiro ni shema kabisa kubera iki n'igihe Dawidi canke se abo basuka ko Samuel yasuka amavuta ngo bwarashorotse ngo amavuta yarashorotse ngo gushika no mu bwanwa sasa rero wewe ushobora gukona cyane bireka ndabivuga biri mu Pentecote ese ubundi mu Pentecote gamwene data niki ko mwebwe ibintu by'amadini biriko birabagira abantu zenya abantu bigira abakristo cyane barokotse cyane senga Imana yawe ugira umutima umenetse reka kwiyambika ikanzu zishika hariya batagakiza Ufise ntaco bimaze washaka ukambara reka gukondana uriya yiyambarira kwa wewe umucira ubanza kabuke reka gucira urubanza ngo ibiki numvise abantu babivuze nuko bini intumwa za Yesu Kristo zose zari zifise ubwanwa zose nabajije umuntu yigeze kumbaza ngo ariko ubwo ubwanwa bwanje canke nuko utabufise muko butameri wawe ese umugore wanje kakunda ubwanwa ni nabukura wewe uzoca umusubirira uzomusubirira umugore wanje akunda ubwanwa sasa uwo muntu aza kunkondana azosubirira umugore wanje ubwanwa wapi ngo urumva rero bumbwa n'ukuri nimba umugabo atabwanwa afise mukunda uko nyene nimba umugore wawe uko amutwaye mutware mubane uko nyene kuko byose twabihawe n'Imana uko turi twabihawe twaguhawe n'Imana rero by'ukuri bumbwa n'ukuri inshuti yanje aho uri hose kabisa tuzasubira no gutaha twaze byinshi cyane ariko kinini twaguma tugaruka ko bumbwa n'ukuri nuko Imana yakugize kuko niwamara kugira kwifuza ivya dudu uzosanga ugiye kumugirira nabi kandi uzosanga ugiye gukora igicumuro kandi hajya iyo umuntu akoze ikintu kibi lakini yo gusesa amaraso usanga nahijije nabi I'm sorry sindaguciriyemo je Imana ntegura umugisha wanje nawe Imana yagutegura umugisha wawe kandi wiwanje siwezi nifikirie baraka zako nimba Imana itabinteguriye sinzopfa ndabishitseko kandi nawe iby'Imana yaguteguriye nimba Imana yaravuze ko ari ibyawe nuko bigenda gute nuko ubwo byoga ntuzoshika ku by'iwanje kandi nanje sinzoshika ku by'iwawe kubera ko Imana yaduteguriye imigisha itandukanye sibyo hari igihe bene hari umuntu Imana yoba
ireka guha imodoka kubera ibona imuhaye imodoka yo gisibya hari umuntu Imana ireka kumuha ibintu iravye n'ukwiri n'umutima wawe n'umutima wiwe bigatuma Imana itaguha none uzogira ishari uzogira inzigo iguhezagira umwiza n'umuco ntibifatanye kabisa. Yes, kumbure urumva yuko like ni byinshi ari twoyagana Dudu kandi byavuze nivyo Imana ishobora kugwezagira mu gihe utari kuranezerwa utari kurashimishwa no kwa bagenzi bawe ariko bararonga. Yes, kumbure rero tuzosubira no gutaha kumwe biri kuri micro camera ni CK professional umutumira njari Dudu yatusigure byinshi cyane ufuza kurikirana ibikorwa byiwe yavugiye YouTube yiwe muyisanduye ko yitwa gute twibutsa YouTube ni Sostene kura dusenge kabisa musange kuri YouTube yiwe Sostene kura dusenge mbwire subscribe n'ibikorwa byiwe mu sharing na cyane cyane tuzosubira no gutaha. Bye bye. Niba bavuga ngo oya ni Marti abantu baziko bajajinga mu nzira nyizige nubahacana abantu. Ndashimiye umufasha wanje ahari Mama Dudizo aheruka kunyereka ikintu kidasanzwe iki rero kiruta zahabu kiruta diama nini sasa nini na bado imbere neza baba reka turindire kumbure zosubira rero gutaha. Bye bye.